Yes bakunzi baciwero TV na baramukije kuri mikoro muri kumwe na Jazzy Masambambe nyuma ya kamera ni Alexon ubwa mbere na mbere manze kubasaba gukanda subscribe na comment kugira ibintu bigume bimeze neza cyane uno musi ndi kumwe n'umuririmbyi ariko arakora neza umuririmbyi novuga yuko ari mu baririmbyi bambara amashaneti azimvye mu gihugu cy'u Burundi samashaneti azimvye mu gihugu cy'u Burundi nikirato ciwe usanga gikaze ndetse icyamago cyo cyose uyitwa METOU Brown ndazuka abantu benshi mu muzinga mu gihugu cy'u Burundi sinovuga ngo yajeje cyangwe kamaze namekaze ku cyubahiro TV abanza baramutse betenda kuramukije ndabaramukije cyane muraho meze fresh neza cyane manze ramutse akunzi ba cyubahiro TV ndaramukije abakunzi ba cyubahiro TV mumeze neza nibaze mwese ko mwagize subscribe abatarayigira nabo tubabwire bayi acha bayigira ya uno munsi ubavyitse umeze gute wowe byamaye ukaja mu rusengero ugasenga cyenda senga vraiment yago wowe wibuka igihe uruka mu rusengero ndacibuka je none hari dimanche aje narasenga gusenga kuja mu rushengero singoma nyene bambe kugusenga singo muje mu rushengero urashobora gusengera muhira kandi ibintu bikagenda neza imana ikakumve. Okay. Reka dushimira Imana ndazi ko twese dusenga kandi tunayubaha ko Imana ngiduha amagara meza bamwe na bamwe YouTube bimeze neza. Tugende kuri kapera kwanza. Ukuntu nkunda oh God you make me crazy yo ukuntu nyitaho oh baby you make me crazy yo ukuntu nkunda oh God you make me crazy yo ukuntu nyitaho oh baby you make me crazy yo God you make me crazy abambona bose ndi crazy yo bambwira ndi crazy yo abambona bose ndi crazy yo. Indirimbo yitwa gute kwanza mu bafana? Indirimbo yitwa Crazy Love ya ikabiri ku ma platform yose ikabiri no kuri YouTube uwishaka wandika METOU Brown no kuri kwa isigyo zina kumengarira gwenga anya hari abantu benshi usanga kwiga byarabagoye oya kwiga birumvikana ga urashobora kuba utarize mugasanga Crazy Love umva crazy urakize hama love urakize umva hari ubuntu bwutize ububuzi ubwumva mu isite bavuga. Tugende kwanza ku ndirimbo yawe mazina gukeze indirimbo imeze neza audio video kwanza abaje icambere na mbere manze mpagara ku mukwini video abakwini video ubakura hehe kumenga baza ari bashasha ariko barabikabona baratagase no kwagitinga bagitinga neza. So ikintu cyambere jewe yo ngoma nkore clip ikintu cyambere nitaho ni umukwini video ya kuburyo umuntu amunzi arinza amubona avuga ati yego kwera umukwini video akoresheje niwo ico ni ikintu cyambere nitaho yego. Hari abantu benshi bagaruka bakibaza mbega METOU Brown ko video dusanga zizimbye ndetse zikaba zimwe n'ubuhinga bukomeye cyane icyo video by'ukuri yakorewe he? Donc yakorewe ngaha mu Burundi gusa hano bite Nyanza rake Makamba ya niho yakorewe kandi yatwaye uburyo bwinshi vraiment yego kandi iyo ukoze ikintu ciza ni uronka n'abantu bagukwirikirana. Nike kintu ubona cyakugoye mu nzira zose wagiye uracamwe ugiye gukora video? Donc ikintu cyango yabaye mu kwini video yego nico kintu nabona banacangoye n'ibindi byose bisigaye cyabaye ibisanzwe. Ubu baramuhamagaye arateba byagenze gute mu gihe abakwini video bakunda kuvuga yuko twe uduhamagaye mu kazi kacu tugakora nkuko byategerezwe we nigiki cyakugoye kubivanye n'umukoni video hejeje kubivuga kugorazi kugira umuntu umuzane mu gikorwa cyawe donc umva kugira aze nico kintu cyagoranye. Beshi baribaza METOU Brown video management yo barimo mu Burundi kubera ukora video z'ubwenge kandi ukora ama video azimvye. METOU Brown video management yo ari mu ngaha mu Burundi imeze gute yo bikorera ngaha mu Burundi cyangwa basanzwe ari baba diaspora nyene? Management irahanyene mu Burundi ya irahanyene kimwe gusa ni hajyanye ibikorwa by'umuntu nivyo bimwerekana ariko kandi no umutwe w'umuntu bivanye n'imitwe umuntu akoresha nivyo bica bituma umuntu ivyo akora usanga bigenda neza kuko ibintu ikintu cyambere ni ivyumviro ukoresha ya uko bigenza rero ugasanga n'uburyo nyene buca busabwa mu gihe waronse ivyo vyumviro ushaka gukorerako ya. Hari abaririmbyi beshi bagiye batandukanye mu gihugu cy'u Burundi bazi kuririmba ariko atazira tuvuga ngo bagira iryo kuguma bavuga ngo mu majambo menshi agiye atandukanye nshatse kuvuga mu bantu ariko ibikorwa byabo usanga bimeze neza. Wewe uri mu baririmbyi atavuga ngo cyane ariko uri no mu baririmbyi akunda kuronka amasho ndetse anakomeye ubigenza gute? Ikwa kwituma kwa kazumva gukora akazi gushamo umwete inguvu nivyo bituma nyene nuba ambonye avuga ati umuntu kweri arakwiye kuja muri no show canke turakwiye kumufasha kunuko yego.
uri mu baririmbyi ngaha mu gihugu cy'u Burundi bakunda kuvuga yuko uba uri mutonya wa Konde Boy ibane kungene wewe wifata n'amashaneti abantu niko bakuvuga abafana ugerageje kuraba bavuga ngo mu isi ngo hari abantu babiri basi donc wowe ushobora kuvuga ngo ushobora kuvuga uko nyene naka kavuga uko ariko jeshe nshobora kubihakana ndabifata nkuko babivuze yego mugabo byana bishi kukamwumviriza Konde Boy je ndamukurikirana vraiment simbeje ndamukurikirana kandi cyane gose kuko ni n'umuririmbyi abizi ya kubera iki aya mashane ukunda kwambara amashaneti aremereye nkawe niyo mpamvu oya ni benshi umviriza ni benshi tugiye kuraba ivyo mashaneti ahubwo sinzi wo gukurikirana umuziki wo doko umuziki wo kwisi yose sinovuga ngo ni nyene yamba amasheni menshi no ni benshi Diamond bose barambara amasheni menshi tugiye kuraba Wizkid n'abasani benshi ba Ricky Rose n'abasani benshi bayambara ariko nucu hagarara kuri ico ntagiye wama wiyumva ati je umunsi mwe ngiye mwibara baba nkuta kanchevanye n'amashaneti mba namba cyo ubona ngana gute ku buryo umuntu yonyumvira ko nkubiti kanje jeje nyene ndicunga ubwo umuntu mwibye mabigoye kungene yikwingira sinzi biravana rero cyari ko je ku ruhande rw'iwanje vraiment jewe nta n'umunsi numwe ndanavyiyumviye uri mu baririmbyi baririmba rimwe rimwe abantu baravuga yuko umuziki w'u Burundi bamwe baravuga yuko umuziki w'u Burundi kuratera imbere abandi bakavuga yuko umuziki utaratera imbere kubwa nk'umuririmbyi bibona gute donc umva twebwe abaririmbyi ko twumva turagerageza ibishoboka byose kugira ngo tuwuteze imbere ariko abantu ba mbere batangwa kusubiza inyuma icambere n'abapromoter niwo wasubiza umuziki wacu inyuma ati gute kuri ko umuririmbyi arinza sora ndimo nk'umu underground ari hasi kuko kumufasha kugira ngo atere imbere umva tena nindi ntambwe imbere nta nubwo bavuga ati dikatumuhamaga tumushire tumukoresha ikiganiro kugira ngo nabandi batari bwamubone bamubone ariko ni babwira umenga ntibamubonye ariko ivyo bintu si vyiza bakwiye kubisubiza nawe urimo muri abantu mvuga murakwiye kuvyiga mukaduteza imbere wowe nimba wo bikora umenye abandi ntibabikora na yahe mativu ushobora kudonda kutunga kurutoka ati atuma ko yo yariyiza amativu yatigera yatumira ko abandi barimbye gukora ibiganiro cyasasa twe abantu bato umva bo kuri bo nibo bakora ibiganiro kawe ugiye kura kuno ku macano yabo gasanga nta ma interview y'abarimbyi bato yariko no cyangwa mwebwe ubwanyu murabatinya kubaka ama interview bikaba ngombwa ko mubidogera nyine mutwereka ama message y'abantu maze kwandikira turabe wa mbere reka tuvyihoze sino je ndakwereka bo nandiki no mu bantu nandiki na urimo gusikiza aje tugadukorana gute nuko wanyishuye iciza ndazi ko ari abarimbyi benshi akunda kuvuga yuko bakunda gusaba support kubamenyesha makuru abatuvuga ngo bafise izina ntibabahe ako kazi ubwo ayo mahigo yo kubonana iyo mushitse umuririmbyi akahamagara umumenyesha makuru ati ndashaka dukorane hanyuma akanka usha wifata gute cyo birambabaza ariko bimwe ingufu zo gukora zo kubandanya nkora ko hari umuntu uze n'umu promoter akora kuri TV online nigeze kumwandikira namusaba ikiganiro yambwiye ngo nkore ngo azogira ngo azonyiro ngo umva ngo nkore ngo bazoturondera bo umva doke umva bisigura ko bashaka ko umuntu umva amanza kore kugira ngo arinze aronka hiti barice bagirane bace bamurondera umva bo ntibifuza kumurondera kugira bamuhitingishe bo bifuza kurondera umuntu yahitinze mugabo we twarigeze kora ikiganiro ngikora mu kindi kinyamakuru nta video wari ufise mu nyuma umuntu turakubwira ati kora video turakora video kubera ko umuririmbyi mwambye ngo kora video je naenda ifise ntayo nari bwasohora none kubera ko umuririmbyi ushobora kuvuga ati jewe ndashaka nkora ikiganiro mu gihe nta na video ugira ntubona yuko uri kurikira bagiye bafise video ivyo onye ntibisa kizima gusa wumva indimbo mbafise kandi ko haba hataragira ko nkora iyo video kuko ikintu cyose ni mu mutwe sino cyangwa ko video atamigambi ndenda ifitiye canke management atamigambi yari ifitiye kandi bivana indimbo umuntu yokora video ku buryo umuntu wese ayibonye avuga ati ego hagira abarimbye bashaka gukora indirimbo urashobora kufisa indimbo nka zini canke zitanu oya nushobora kuyigaya urashobora ati video yoroshe totwara uburyo bwinshi cyane kandi umuntu arinze yewe avuga ati yo itahura n'ingoga donc kurumva hari indirimbo ushobora gusohora kubera kumva iryoshe no gusohora na audio n'indirimbo ushobora gusohora audio bisaba kusohora na video kubera ko iyo tahurika neza ariko biri kumwe na video bikavuga ziga zose wasoye ntizatahurika shawe ntwayo ntaho none maze kuvuga umuririmbyi nta muririmbyi ashaka gukora indirimbo agena risuzugura ntayisuzugura kimwe ico shase kukubwira niki urashobora gukora ntuze audio
audio ukavuga ati iyi nubwo no isohora kunyene abantu bomva boyitahura bivanye ni story rimwe yumvikana neza ariko ni yindi usanga irimo story bisaba ko iboneka video umva kubera ko umva ama image yerekana ko iyo nuzenya iyo video bijanye na audio umva ugasanga umuntu ariko yumviriza irimo amajambo akomeye mugabo ntiyayitahuye kumeze muga isohokanye na video aca yitana ati okay kumbe nuko imeze uko ipanze uko aca abona uko ipanze ya abaririmbyi benshi barakunda iyo tubabonye mu maklipe atandukanye canke mu nza zitandukanye uradusanga bambaye neza ariko mu buzima busanzwe uko tubabona mu ma video siko tubabona mu buzima busanzwe kubera iki Jesu uko biri sinzi nko kubandi ya mukabona aho ari gihe byamabishika tukabona umenga ya mashaneti uba wayatije ndatijwe ya erega doki ngarutse reka biyama ngundaguye nagarutse hari ikintu singomwa erega hari n'ubundi budusanga umuntu akora ku ruhande budatuma umva bitamworoza kuma yambaye kwa kuntu bisaba nyene ko hari ukuntu nyene yorobeka ya uzusanga no ku bastar bari bo bose ugiye muhiri wawe usanga ngo bambaye kwa kugukaza doko ushobora kumubona gusa bivanye n'ivyo yambaye ukavuga ati n'umuririmbyi vraiment ariko so ngo nuko ngo acambara ngo ibintu no hari umuririmbyi ndiko numviriza ijwi ryawe nuko aririmba kuririmba usanga umenga mushaka kuririmba kimwe oya so gushaka kuririmba kumwe gusa no kuva ati umva turabarenbi dutegezo kumva amajwi kuyahuza ngawe kera waho uririmba rap oya just nigeze ndimba rap aya from niko hari kijana kwigeze gukorana nkumva umenga mu makapera yose umpaye ni rap gusa sha sinzi ngino cyabaye cyo mu vyiyumvisho igano je ntacyonze turaza kugishiramo ngaha anyandi bazika abantu baza kugikurikirana kuko ikigano kiracyahari sawa nigira collabo ya mbere wifuza uvuga ati inga agenda ikoze ndabona umenga iyo gira ikinyongerereza mu byanje collabo y'umustar mu Burundi yego ngo yo barinde kugira tumenye nihagera uzamubona ariko mu gihe ataragera katube turamubize kuko satana aca bifatiraho aca nkwirikira afati rero tupingane rero n'uyu muntu yego hari umukobwa yitwa Shanera hakaba na Mona Wada barabaguhaye cyaguramwe umwe wotorande akubera umugore izo ntaguyi wanje irimwe guyi wanje ni iri hagati nago mva guyi wanje suwonze suvyibushe n'umuntu ari hagati na hagati kubera ko ari zo guzi wanje nkunda ni kuvuga wewe Mona ntiwo mwemera siva ngo sinomwemera kandi ni mwiza bose ni beza none kubera ko harahagara kuri Mona mugabo jemo rumenga ameze fresh yega ameze fresh imba kuri we ameze fresh kandi no kubanda ameze fresh mugabo muri uwo mwanya jewe siwo no cagura canke ibe yiwi ubona umenga kungene ni eyo n'amatumizi yose yavuze ntabwo agoye wapi ni umuntu asanzwe nk'abandi ukamubona grama bijya muntu iragoye nta garama yahe wowe ubura umuntu ibintu none hajya hari ibintu uvuga ngo bimutwara igarama yo bayambara canke ko yo bayifata usanga avuga ati ndasohoka agasohokera ahantu hazimbye bikaba ngombwa ko nawe hagutera ubwo hazimbye twara ahantu tutagenda abakobwa mu buzima usanga bagoye ni ibyo kugora gute bivana n'uburyo bw'iwawe bufise ya bishitse mu urabona ko uwo mushobora neza ukavuga ati jewe cyo ushaka wenda kiguhamo ivyo tuvyirengize tuvuga ibintu twagiye kubera iki muririmbyi mu bagiye ikintu agikwera nere wenda kubaza kubera iki mukunda guhagarara ku bintu by'abakobwa cyane mwe mukora ibiganiro basi birashitse akakanya ufise umukunzi niki akantu uwo mukorera ukavuga ati iki mukunda guhagarara ku bintu by'abakobwa mutavuga ibi bibatuzanya akazi kawa katuzanya mugabo biri mu bimwe kubera iki muririmba urukundo maze imisi 3 soho indirimbo turi kwiga ikuntu indirimbo yoshika kure ntituriko twiga ukuntu abakobwa twobakunda mugabo waririmbye urukundo muri ya ndirimbo twabonye umukobwa sawa nivyo turiko twiga kugira ngo bazabibone ivyo dukora mugabo sivyo ntituri mu bintu byo gukundana turi guteza imbere umuziki wo mu Burundi ya indirimbo yawe ubona izogushikana he ishaka izoshikana umva Imana yateguye ko izoshika ya akakanya baragufashe baguhaye miliyoni 100 baguhaye izo miliyoni 100 udishire mu muziki ubona wohindura iki muri entertainment no hindura vyinshi yego kimwe gusa ni muyame mu bipime muyame tureke kubivuga muyame murabe ivyo nokora ushobora kuduponyoka njahe haje baza ngo miliyoni je wavuze miliyoni jana baza miliyoni jana ngo amafaranga menshi si menshi nawo buzambaye mwe vani ngene yakora nawo buzambaye mwe bisanzwe ya iyo bafashe umuririmbyi atararirimba n'indirimbo nimwe bagasha bamuha imiliyoni 30 bagacha bafata umumaze kuririmba indirimbo ijana na
bakamuha miliyoni 20 ubona abaje gufasha iki kuri rya bahaye miliyoni 20 uwe kubgawo abaje kugira amusumbe babitegura kugira amusumbe bimeze gute ko ubibona gute hari ico bita uburambe mu kazi dongo mva ko bari kubonora amafaranga hari ico bita uburambe mu kazi va no kutamenyera akazi dongo ntugire ngo bo bikora nkuko umva uwamaze uburambe niyo bikora nkuko uwo wundaje no ntibikunda kuko uwo wundi amaze igihe kinini ya mu muziki yokora ibintu umva yokora ibintu byinshi gusumba uwo aje ubu kuko uwo burambe kuko arashobora kuba avuga ati icyo ntakoze ni iki kubera ko hari yabuze amafaranga reka nkoruko kugira ngo ibintu bigene neza mu kujya wundi bahaye amafaranga atari bwinje uyavuga ati jewe ntango kuri indimo yame arazi nawe ucyumva uko nuca bigeye ikuvuga haba harimo agasuzuguro sagasuzuguro bivanye n'abantu bayabahaye uko bavyumviye mugabo kubgawe nyene bimeze fresh urabitahura ibyo ni donc nta kintu kinini no bivugako reka ndagushimiye nanjye ndabashimiye cyane gose gira abakunzi ba Cyubahiro TV bakane subscribe na comment hanyuma uvuge na platform zawe zose so bakunzi ba Cyubahiro TV turabashimiye kuba mukwikirana bino biganiro by'umuhungu ndetse ntimwibagiye kugira subscribe kuri channel yiwe ndetse ntimwibagiye kugira subscribe kuri channel yiwanje wandike METOU Brown n'ibikorwa byanje byose ushobora kubibona ku ma platform hose ntimwibagire kunkurikirana kuri TikTok hose no kuri Instagram ntimwibagiye no kumfollowing nongera ndamvuga ati reka ndabashimire cyane mwubahwe Yes bakunzi ba Cyubahiro TV kuri mikoro kumwe na Jasmine Masamba nyuma ya kamera ni Alexson banenge mukanda subscribe na comment turabakunda cyane